Turongeye kubaramutsa tubaha n'ikaze mwese mukurikirana ishene yacu ya YouTube ariyo Isi TV. Mwatubashikizeho amakuru mashasha, amakuru muba mutamenye, amakuru twabatohoreje hirya no hino, aho muba mutageze, aho muba mutashitse tukabashikira, tukabera ijisho n'ugutwi. Amakuru twateguriye aratandukanye, ariko ahanini akaba yerekeye igihugu cacu c'Uburundi. Turaja kubabwira rero ayavugwa mu gihugu cacu c'Uburundi, ayavugwa hakurya mu bindi bihugu duhana imbibe muri Congo, u Rwanda, Tanzania n'ahandi hatandukanye. Tubabwire amakuru ariko aravugwa muri kano kanya. Ariko mu makuru twabateguriye rero turaja kwibanda ahanini kuyavugwa ku mutekano, politike, inkino, imico kama hamwe n'ibindi bivugwa hano mu gihugu cacu c'Uburundi. Amakuru tuje kuyahera kuyavugwa mw'ibombora muri CNDD FDD. Aho ni mu gihe rero abahohotewe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye bashinze urunani rero bise ko rugiye kugarukana umutekano n'ituze muri CNDD FDD. Bakavuga ko rero bagiye kwiyamiriza ihohoterwa bakorerwa na Evariste Ndayishimiye. Abo rero bashize hamwe umupfasoni rero asigwa na Petero Nkurunziza, hakaba n'umupfasoni wa Alain Guillaume Bunyoni, hakaba n'umupfasoni rero wa Reveriyano Ndikuriyo. Aho ni mu gihe rero bose bafise ico bahurirako. Bakavuga ko rero bagiye gusaba rero ngo ubutegetsi rero ngo ntibusamburana ahubwo buruzuzanya. Ico civugo rero bashize imbere, ngo ubutegetsi ntibusamburana ahubwo buruzuzanya. Turaje tubabwiye rero ido n'ido ry'urwo runani, ukuntu wabayeho, abari muri go n'intumbero bafise niyo bategerezwa kuzoshika. Mugume hafi y'ishene yacu ya YouTube ariyo Isi TV, tubabwire ibiriko biravugwa hirya no hino. Ariko rero umuntu ukiri mushasha kuri iyi shene yacu, banza ufyonde ngaho hari sabone, ufyonde harya hari akazoga naho nyene wemeze ko kugira ngo amakuru ubandanye uyaronka 5/5. Nk'uko rero twebwe twababwiye mu ncamake, ibomborabomba rero rirabandanya muri CNDD FDD. Aho ni mu gihe abahohotewe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye bashinze urunani rwo kwiyambura ngo ubukoroni n'agasuzuguro bakorerwa n'umukuru w'igihugu, ngo kandi aribo bamuhaye kwicara muri rya ntebe y'umukuru w'igihugu. Urwo runani rero washize imbere iciyumviro kivuga ngo ubutegetsi ntibusamburana ahubwo buruzuzanya. Bakavuga ko rero ubwo butegetsi bwa Ndayishimiye ngo bwaje gusambura umugambwe wa CNDD FDD. Aho ni mu gihe rero indongozi nyinshi zahohotewe na Evariste Ndayishimiye. Aho rero mwibuke ko twibukanye gatoya ko Evariste Ndayishimiye yavuzwe ko vyinshi yuko ariwe yagandaguye umukuru w'igihugu ariwe yagandaguye umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza, avuga ko agiye kuba imboneza, agiye kuba ariwe azoba arongoye Uburundi kandi atakiri ku butegetsi. Evariste Ndayishimiye avuga ati rero nta kuntu bimpagarara hejuru nanje ndi perezida. Bakavuga ko rero ariwe bamwikuye yikuye mwasi kw'izosi. Hagati aho rero mwibuke ko n'abandi batari bake bagiye bahura n'ivyago bitandukanye. Uretse rero Pierre Nkurunziza yagandaguwe, hariho rero na Alain Guillaume Bunyoni apfungiwe hariya mw'ihuriro rikuru rya Gitega, hakaba rero nawe nyene atawuzi aho azosohokera hariya mw'ibohero rikuru rya Gitega. Ariko si we nyene rero, Reveriyano Ndikuriyo murazi ko amaze igihe kitari gito agwaye, yo kwivuriza mu gihugu ca Kenya, agenda na hariya Dubai, avuga ko yoba yahawe amarozi. Nawe nyene rero aho bakamaze kwifadikanya rero n'uwo mudamu wahoze ari umukuru w'igihugu Denise Bucumi, hamwe rero n'umudamu wa Reveriyano Ndikuriyo hamwe na Yasente Bunyoni, bakaba bashinze iryo huriro kugira ngo bagwanye ubutegetsi bwa Evariste Ndayishimiye. Kubw'amakuru rero dukura kubegereye urwo runani, batubwira ko amanama iyo atabereye ku mupfasoni wahoze ari umukuru w'igihugu Denise Bucumi, inama zica zibera kwa Alain Guillaume Bunyoni muhira iwiwe. Amanama rero akaba kenshi na kenshi mu masaha y'umugoroba. Bakavuga ko rero bagiye guhozanya amarira bahuye n'ivyago vya Evariste Ndayishimiye yabatejemwo, yabinjijemwo. Bakavuga ko rero bagiye kumuraba, kumuramutsa, kumuhoza amarira, ariko bakaba bagiye muri izo nama nyene z'uko bokwikurako Evariste Ndayishimiye. Bakavuga ko rero basanzwe banashigikiwe n'abatari bake, hamwe rero urwo runani ngo rubandanya rukomeye. Bakavuga ko rero boshika kuco bifuje kuva kera na rindi. Nk'uko rero tubikesha amasoko ava muri urwo runani, baratubwira yuko rwatangujwe n'abantu batatu bonyene: Denise Bucumi, Yasente Bunyoni hamwe n'umudamu Reveriyano Ndikuriyo. Abo rero nibo batanguje urwo runani, ariko ubu tuvugana hakamaze kujamwo abatari bake. Bakavuga nabo nyene rero ko imiryango yuguruye kwemera kwinjira muri urwo runani kurwanya ubutegetsi bwa Evariste Ndayishimiye. Bakavuga ko rero iminsi amaze ku butegetsi amaze kubaremera.
uretse ko rero urwo runani rwatangujwe n'abagore batatu ariko ubu akaba atakiri urunani rw'abagore gusa, hamaze kuzamwo n'abagabo benshi batari bake nabo nyene bavuga ko bahohoterwa na Evariste Ndayishimiye, bakavuga ko rero atari urunani rw'abagore bonyene nkuko aribo barutanguje, ariko bakavuga ko rero n'imiryango y'abagabo nayo nyene yuguruwe, ari naco gituma rero abagabo batari bake bamaze kwinjira muri urwo runani. Amasoko yacu rero dukura muri izo nama ziriko zirabera hirya no hino hatandukanye, bakavuga ko rero ari abapfasoni biyemeje gukuraho ubutegetsi bwa Evariste Ndayishimiye, bakavuga ko rero iyi nama bariko barakora n'ivyiyumviro bashize imbere arivyo bizotuma Uburundi bugera kw'iterambere rirama, Uburundi bukongera bukitwa igihugu c'amata n'ubuki, ngo kandi iciyumviro cabo ngo bazohemuka ari uko bagishitseko, bakavuga ko rero batarota bahagarika, bakavuga ko rero uwukeneye rero kuza gufatikanya n'abo bakenyezi ko boza bakaja ku kivi bose, kandi rero ko abagabo, abagore, abana, abatama n'abatamakazi nabo nyene imiryango yabo ngo yuguruwe, bakavuga ko rero umwe wese afise ijambo ashikiriza mu gihugu ciwe c'amavukiro ata n'umwe bakumira, bakavuga ko rero inama zizobandanya imisi ikiri myinshi cane, bakavuga ko rero nibamara kuba benshi bazokorera ku mugaragaro, ubu bashaka gukorera mu mazu nkuko twabibabwiye, bagakorera iyo badakoreye kwa Arenguiyeme Bunyoni bakorera kwa Denise Bucumi, ariko bakavuga yuko abantu rero nibamara kuba benshi bakavuga ko bazokorera no ku mugaragaro, bakavuga rero urwo runani rwabo bazonarwita n'izina rukamenyekana mu gihugu, bati rero urwo runani ruzoshobora kuba n'umugambwe canke witwe irindi shirahamwe rindi, ariko bakavuga ko rero batarota bahengeshanya kwiyamiriza iyo ntwaro mbi rero ya Evariste Ndayishimiye. Amakuru rero turabandanya tuyabashikiriza, ariko muntu akiri mushasha uraba harya hari sabone ufyondeko n'ahari akazoga naho nyene ufyondeko, umenye ko ngaho iyo uri kumviriza hari chaîne ya YouTube ariyo yitwa ICTV. Mu nkundire ndabibutse yuko rero abo bose bagize urwo runani bafise ibintu vyinshi bigenda bibahuza bagenda bahurirako, twobibutsa yuko rero abo bose ico bahurirako ari uko ari abanywanyi bava mu mugambwe CNDD-FDD aribo basanzwe babarizwamwo uyu musi, yaba Denise Bucumi ya Sente Bunyoni canke umuryango wa Ndikuriyo bose babarizwa muri CNDD-FDD, kandi Evariste Ndayishimiye nabo nyene mwibuke ko babarizwa nabo nyene muri CNDD-FDD, ariko rero bakavuga ko rero iyo ntwaro iriko irabahohotera kandi basanzwe basangiye umugambwe. Uyu munsi bakavuga rero yuko bafashwe nabi kandi bagafatwa nabi n'uwo basanzwe basangiye umugambwe, bakavuga ko rero ngo nta kuntu vyumvikana ko bobandanya bahohoterwa n'umuntu bitoreye, bagashira ku ntebe y'ubuperezida akarya akaryama, yarangiza akabaheza akabafata nabi, bamwe bakicwa abandi bagafungwa. Mu minsi iri imbere rero bakavuga ko na benshi mu minsi iri imbere bazohava banangazwa, bakavuga ko iciyumviro cabo rero ari uko indongozi rero zidasamburana ariko ngo ziruzuzanya, ayo niyo majambo rero bagenda bashira imbere. Mwibuke kandi ko abo bose rero abo bapfasoni bagize urwo runani bakozweko n'intwaro mbi rero ya Evariste Ndayishimiye. Ico ciyumviro rero c'uko indongozi zidasamburana ariko ngo zuzuzanya ngo cazanywe na Reveriyano Ndikuriyo, akaba ari nawe yatanze ico ciyumviro, hama umugore wiwe nawe akagitanga muri izo nama bariko baragira amasaha y'umugoroba, bagirira ahantu hiherereye hatamenyekana, ariko uwo makuru akaba yamaze kuja hanze kuko abantu baja muri izo nama bamaze kuba benshi, amakuru rero akagenda amenyekana. N'ubu rero inama ziriko ziraba tuzobandanya tubatohoreza n'ayandi makuru ariko aravugirwa muri izo nama. Mwibuke ko rero umupfasoni wa Reveriyano Ndikuriyo nawe yagiye muri iryo shirahamwe rero avuga yuko umugabo wiwe yahawe uburozi ngo buvuye kwa perezida Evariste Ndayishimiye, avuga ko adashaka ko azava amusubira mu minsi iri imbere. Aho ni mu gihe Reveriyano Ndikuriyo ariko avuga ko vyinshi ko ariwe ashobora gutwara igihugu mu matora twimirije mu mwaka w'ibihumbi 2027. Reveriyano Ndikuriyo akaba yiteguriye kwitoza muri ayo matora twimirije mu 2027, ariko rero Evariste Ndayishimiye amabi menshi ngo yakoreye igihugu, akaba rero atemera yuko Evariste Ndikuriyo yomusubirira ku butegetsi, akaba nawe ashaka kuzokwitoza, ariko rero ko benshi babibona bakavuga ko igihugu casubiye inyuma nk'ibirenge, bakavuga ko batarota rero bamusubiza ubutegetsi Evariste Ndayishimiye, ariko Reveriyano Ndikuriyo nawe akaba amaze kwitegurira
kurongora igihugu, akaba amaze no gutegura imitima y'abanyagihugu ko ari we agiye kwitoza mu kibanza c'umukuru w'igihugu. Amakuru rero si ayo gusa, mwibuke ko rero n'umugore wa Hyacinthe Bunyoni, umugore wa Bunyoni ariwe asanzwe afungiwe hariya mw'ibohero rikuru rya Gitega, nawe nyene rero akavuga ati nanje narahagurutse kugira ngo nkureho Evariste Ndayishimiye, mu gihe ari we yakoze ku muryango wacu akamfungira umugabo, uyu munsi nkaba mbayeho nk'umupfakazi kandi nitwa ko mfise umugabo. Aho ni mu gihe rero Arenguiyme Bunyoni afungiwe hariya i Gitega kandi agafungwa na Evariste Ndayishimiye, mu gihe benshi bavuga ko rero yamuhoye ubusa, ivyo Bunyoni vyose yavuga ngo kwari ukuri, ariko Evariste Ndayishimiye agashira ibiti mu matwi ntiyumve ivyo bamuhanuye. Evariste Ndayishimiye ngo umuntu wese ngo amuhanuye aca acika umwansi kuri we, agaca amushaka kumucisha ku buhomba canke akamufunga. Nico rero Arenguiyme Bunyoni yoba yarazize. Mukibuka ko rero na Denise Bucumi nawe avuga ko urupfu rw'umugabo, mu gihe rero Arenguiyme Bunyoni afungiwe hariya i Gitega kandi agafungwa na Evariste Ndayishimiye, mu gihe benshi bavuga ko rero yamuhoye ubusa, ivyo Bunyoni vyose yavuga ngo kwari ukuri, ariko Evariste Ndayishimiye agashira ibiti mu matwi ntiyumve ivyo bamuhanuye. Evariste Ndayishimiye ngo umuntu wese ngo amuhanuye aca acika umwansi kuri we, agaca amushaka kumucisha ku buhomba canke akamufunga. Nico rero Arenguiyme Bunyoni yoba yarazize. Mukibuka ko rero na Denise Bucumi nawe avuga ko urupfu rw'umugabo wiwe rwagirizwa Evariste Ndayishimiye, ari nayo mpamvu rero nawe nyene yagiye hamwe n'abapfasoni bavuga ati rero twikureko umwansi kw'izosi. Aho ni mu gihe rero Evariste Ndayishimiye abandanya abahohotera. Abo tuvuze mu bakenyezi batatu nibo bari kw'isonga ry'abandi bapfasoni bandi, ariko muri iyo association yabo canke iryo shirahamwe ryabo bakavuga ko harimwo abagore benshi bakozweko rero n'ubutegetsi bubi bwa Evariste Ndayishimiye. Bikavugwa rero ko umunsi n'umunsi, umwanya n'umwanya bashobora kuja kw'iradiyo bakavuga rero izina ry'urwo runani rwabo, bakavuga n'intumbero baruhaye. Aho ni mu gihe rero bashaka kwiyamiriza Evariste Ndayishimiye ko asanzwe ariko arabahohotera mu buryo ubuye na buriya. Nk'uko twabibabwiye ko urwo runani rwatangujwe n'abapfasoni batatu, ariko ubuye hakaba hamaze kuzamwo abenshi batari bake bavuga ko rero nabo nyene barambiwe n'intwaro ya Evariste Ndayishimiye. Aho bose rero muri izo nama ziba ku mugoroba zikabera mu mihana itandukanye, baravuga yuko ico ciyumviro bagishigikiye, kandi bakavuga ko rero bagiye kurarika n'abandi bagenzi babo bakaza kwifatikanya nabo muri uko kwiyamiriza izo ndongozi zibatwara nabi kandi zikabatwara aribo bazishize ku ntebe y'uburongozi. Ubu rero mu minsi iri imbere bakavuga ko bazoba ari benshi cane, ariko rero inama ngo zizohinduka, ngo ntizibere muhira, ngo zizobera ahatandukanye kandi hagutse, bavuga ko zishobora kubera mu bibuga vy'umupira canke mu masitade atandukanye, bagaheza bakagirisha amakoraniro n'amanama atandukanye. Ubu rero bariko baritegura kwerekana igitabo kibagenga, igitabo kirimwo amategeko abagenga, kugira ngo ayo mategeko bazoyahereze ababijejwe baheze babemerere ko urwo runani rwemewe n'amategeko, baheze bakorere ku mugaragaro. Denise Bucumi rero bakavuga yuko ariwe bashobora kuja kw'isonga, akaba ariwe azoba arongoye urwo runani, abandi basigaye bakazoba rero ari ivyegera vyiwe. Denise Bucumi rero ngo niwe avuga bikumvikana, ngo niwe avuga rikijana, mu gihe yoramuka aserukira urwo runani ngo rwokwemerwa hakiri kare, kuko rero inshuti za Nkurunziza ngo ziracahari, ngo kandi ziracafise ijambo rikomeye cane. Mu bantu rero bashigikiye Nkurunziza ngo basumvye ubukomezi abashigikiye Evariste Ndayishimiye. Denise Bucumi rero akaba ariwe aza kw'isonga mu baserukiye urwo runani, ariko ubu tuvugana bakaba batarakora amatora ngo batore perezida, batore ivyegera, batore n'abandi batandukanye bari muri urwo runani. Ariko urwo runani rworwo rukaba rwaramaze gushirwaho, bakavuga ko rero bagiye gukora ijoro n'umutaga, bagiye gukora rero bivuye inyuma kugira ngo urwo runani rukomere kandi rushinge imizi. Bakavuga ko rero hazogera n'igihe bariko ruzotahukana intsinzi y'amatora, ngo nivyaba ngombwa CNDD-FDD bazoyivamwo ngo bagire urunani rw'abahohotewe na Evariste Ndayishimiye. Ariko rero Ndayishimiye bakavuga ko ashobora no kuva ku butegetsi akahava nabi, kuko yahohoteye bagenzi we. Evariste Ndayishimiye rero batanguye kunuganuga ko azohava ava ku butegetsi agataha nk'uwuvuye kuragira inarume,
mwibuke ko Pierre Nkurunziza akiva ku butegetsi amatora yarangiye bavuze ko bazomwubakira ikirimba bakamuha ikambi y'igisirikare izomucungera, bakamuha imodokari izomutwara n'abandi bazoba bamugendanira n'amafaranga azoba agenewe atari make, maze bakamwita ko ari Sebarundi, bakavuga ko aba ariwe zoba samuragwa w'Uburundi. Ivyo vyose rero vyari vyagenewe Perezida Nkurunziza kubera ko ngo yitwaye neza, ariko bamwe n'abandi muri urwo runani bakavuga yuko Evariste Ndayishimiye wewe ata kintu na kimwe bazomutekera, ata kintu na kimwe azogenda atwaye, ngo nuko yagiye guhungabanya intama bamusigiye, intama Nkurunziza yamusigaranye ngo yazikubise ngo zirashwiragira, izindi nazo ngo arazica. Aho rero ni hamwe rero Evariste Ndayishimiye atova ku butegetsi adasezeye, hamwe yova ku butegetsi asezeye akavuga ko agiye amahoro, ngo vyoba vyiza akagenda hakiri kare, ariko ubu narindira ko manda yiwe ihera ngo azohava ava ku butegetsi nabi. Bamwe rero n'abandi bakavuga yuko icomubera ciza ari uko yosezera, agasezera ku butegetsi bw'ubuperezida, agasezera rero no muri CNDD-FDD, kuko nayo ahandi hoho inkoni imurindiriye, inkoni yo kwa Mose mu minsi iri imbere ngo ikazohava imukubita. Amakuru rero saya gusa, mu minsi iri imbere tuzobabwira nimba amatora azoba yabaye muri urwo runani, tuzobabwira perezida azoba yatowe, tubabwire n'ivyegera vyiwe mu makuru yo hanyuma. Tuzobabwira rero n'ukuntu ico ciyumviro caje n'uwagitanguje, n'ukuntu izo nama ziba zirongowe, imisi ziberako, ibibanza ziberamwo, nimba bizoba vyarahindutse canke bitahindutse. Mu makuru yo hanyuma muzogume hafi y'icane yacu ya YouTube ariyo Isi TV, tuzobabwira uko biriko biragenda. Murakoze mwese mwadukurikiranye rero, mugire aho muba mwubahwe na gahwana.